Nongeye kubaramutsa rero abantu bose badukurikira kuri iyi shene yacu ya Murikimano TV, ndabasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo video yose tuzoze turashirako muzoze murayibona. Sasa rero nje kubereka ingene umuntu ashobora kuronka ama USDT 3 mu misi 4, mu kwezi ama USDT 15 y'ubuntu. Ego urumva ukoreye USDT 15 mu kwezi atanijana washizemo, urumva ko ari amahera menshi kandi bitagutesheje n'akazi. Ego rero ku bantu bifuza rero kubona iyo platform, ni platform nziza y'ubuntu, baguha VIP ya mbere ni ku buntu. Ego ndibaza ni sawa. Murinjira rero muri linki nabahaye ku bantu bari muri groupe ya WhatsApp yanje. Ku bantu mutayirimo nabo nimuce muri description y'iyi video murebe linki, muyinjire hama mutangure mukore. Ego reka rero ndabereke ingene bigenda nuko turi bubigenze kugira ngo dukore konti. Ego reka ndabereke uko bigenda. Ego hama rero ku bantu bari muri groupe ya WhatsApp nabahaye linki, uraza guca kuri iyo linki natanze. Ego hama uciye kuri iyo linki natanze iyi uyifyonzeko ikirodinga hama ugere ahantu hameze rindira gato connection sikirenga ariko turazikoresha uko zihari. Sawa rero murabona ko twamaze gushikayo. Mbandanya aha urashiramo email yawe. Aha ni ku bantu bashasha gukora konti. Shiramo email yawe. Numara gushiramo email yawe, ngaha ucumanuka aha munsi ucushiraho password. Password nayo igizwe n'ibiharuro 6 hamwe n'urudome rukuru n'urundi rutoyi hamwe n'akamenyetso. Ku bantu batazi utumenyetso n'utu twose, utu twose n'utumenyetso. Ego rero ahakurikira uca usubiramo iyo password. Aho hakurikira uca usubiramo password. Ego katuyisubiremo. Sawa, uhejeje rero kwandika password, ibi biharuro bigumiza ukunyene, uca ufyonda aha handitse ngo sign up, ikarodinga. Sawa, iciyugurukira ngaha uca ufyonda ngaha handitse ngo I know. Sawa, ugaca ukonfaminga. Wamara gukonfaminga uca bakuzanira ibi, uca ufyonda ngaha kwitushe ryo hirya canke aha, bivana n'ahakorohera kugira ugaruke ngaha. Sawa, uca uza ngaha handitse ngo task kugira ngo ukore task. Ikarodinga ukaca ubona task imwe ngiyi bayishize